Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 20 munyonyo umwaka wa 2023 kaze cyane bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye ariko mu nkundire mbanze ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Kuwa 20 munyonyo uko umwaka utasha makungara himbaza umunsi wahariwe abana, uyu munsi washizweho ngo kaba karyo ko gushira mu ngiro ibikorwa bijanye no gukingira be no kubahiriza uburenganzira bw'abana, ukabushize usanga abana b'abarundi batorohewe namba haba abari mu Burundi hagati canke ababa mu makambi y'impunzi atandukanye. Abacamanza ngo nibo bari bakwiye kubazwa ibijanye n'ubwinshi bw'abanyororo budasiba kwiyongera gushikaho ubushobozi bw'amabohero burengerwa incuro zine zose. Ivyo bikaba biri mu vy'umushikiranganje w'ubutungane yaneguye abo bajerwe igisata c'ubutungane mu buraruko bw'igihugu. Muraza kubikurikira murano makuru turaza no kumva ingorane zihanze abanyagihugu bo mu makarti atandukanye ya zone Ngagara bamaze ukwezi mu kizime. Twongere tunabumvishe imyidogo y'abanyagihugu muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge babangamiwe n'intererano z'agasakisaki badasiba kwakwa n'umuganga uri ku butegetsi CNDD-FDD mu gihe basanzwe bugarijwe n'ubukene n'inzara izura inzara. Hayarende ni mukanya isase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mukanya n'inkuru imwe kwayo. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere muyavugwa mu mutekano aho hari umuntu w'umugabo atamenyekanye wari we yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu ntara ya Ngozi neza na neza hafi y'uruzitiro rw'ishure lycée Don Bosco kwibarabara rija ku mutumba wa Gahwazi. Amakuru ava Ngozi amenyesha ko uyu mugabo yoba yapfuye yishwe kuko yari afise ibikomere ku mutwe no ku maboko. Ikiziga cy'uwo munyagihugu kikaba caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vy'intara ya Ngozi. Mu bijanye n'umutekano nyene uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu babiri bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Uwa mbere yari umunyagihugu atashoboye kumenyekana yishwe ku munsi wa gatanu heze akwiswa mahiri. Uwo munyagihugu yakekwa ko ubusuma bw'igitoke mu murima uri ku mutumba Gaturanda muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Nyene uwo murima akekwa kuba ari we yishe uyo muntu akaba yoba yaciye ahungira mu gihugu ca Tanzania. Uwa kabiri twashoboye kumenya nuwo mu gisagara ca Bujumbura. Umugabo yamenyekanye ku izina rya Rubati yishwa zibagujwe ibibugita n'abantu batashoboye kumenyekana bamusanze mu nzi we muri quartier Mutangano ku wa kabiri uheze. Ico yahowe hamwe n'abamugandaguye bikaba bitigeze bimenyekana. Tuwe mu mutekano tuje mu butungane naho aho amabohero hirya no hino mu gihugu abandanya kurengerwa n'ibitigiri vy'abanyororo. Ivyo bikaba biteye umutima uhagaze ubushikiranganje bw'ubutungane mu nama yagiranye kuri uyu wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura n'abacamanza hamwe n'abashikiriza amanza bo mu buraruko bw'igihugu. Umushikiranganje Domina Abanyankimbona yataye umwikomo ku bacamanza asa nk'ubagiriza ko ari bo batuma ivyo bitigiri bibumurengera gushikaho bigera kuri 100%. Kurikira umushikiranganje Domina Abanyankimbona ajejwe ubutungane. Ubu la population carcérale ishika kuri 4,100%, murumva ko ari situation iteye ubwoba. Aha rero narabagize ndibaza ni kubera mbega muri no minsi twagurukiye igicaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ariko bwaritunge aho bake kwiga amatohoza dusanga abakurikiranwa kuri icyo cyaha ntibarenga 280. mu gufata baranashika 300 ni ukuvuga rero ko atari bo bahujije izo pourcentage. Gucungira muracu bikoga twemeza ukuntu bariko barakurikiranwa abantu bariko barahungabanya ubutunzi bw'igihugu icyo cyoca gituma hakira kuduka iyo tozo gutasha. None rero ibintu bimeze tubireka uko kwezi bwambere na mbere ikibazo tubashikiriza amanza ndazo twagirana inama zirenga zibiri tuvugana kugira ngo tugerageze tugabanye ingene abafungwa buzuye batagira n'ibindi abarabakaje harabarabakaje birateye ubwoba. Je naragiye narinjira indani mu mpimba ngiye twagendanye ndatembera
navuze aha aba bantu canke aba bantu babaye ibikoko présentielle innocence ntayihari namba uwucinjira wese usanga biragoye. mu makuru ajanye n'agateka ka zina muntu naho bamwe mu banyagihugu muri komine ya Burambi bariyamiriza intererano bamaze indwi irenga bariko baratozwa ku nguvu n'umugambwe CNDD FDD. Izo ntererano batabwirwa imvo zitorejwe, abo banyagihugu bamenyesha ko zibabanganiye na rijya ngo basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Ni nkuru ya Dani Claire iratwumva. Haraheze indwi irenga ku mitumba itandukanye ya komine Burambi imbonerakure zija ku mihana gutoza ku nguvu intererano zikabwira abanyagihugu ko ari zigenewe umugambi uri ku butegetsi. Izo ntererano zihera ku mafaranga 1000 ku munyagihugu afite amikoro mato zikagenda ziduga hafatiwe ku vy'umunyagihugu akora nk'uko bishikirizwa n'uyu munyagihugu. Utanga make atanga 1000, hari n'abatangishwa 5,000, 10 abadandaza hari batangishwa 30, bato 200. Hanyuma rero biramaze indwi bariko barayatoza baca kumuhana ku wundi bikorwa n'abandi imbonerakure. Nitegeko niterabwoba n'ibitutsi bimwe kanyene bivugwa n'abantu batagira indero. Uri mu mugambwe CNDD-FDD waba utari mu mugambwe utegerezwa kuriha. Numubabaro kubavuganye na RPA mu banyagihugu muri komine ya Burambi intara ya Rumonge basaba ko izo ntererano zakishwa ku nguvu zohagarikwa n'abajejwe intwaro. Nayo umugambwe CNDD-FDD bawusaba ko mu gihe wokenera intererano wobikora mu mugambwe wabo gusa. Biratubabaza kuko abanyagihugu twugarijwe n'ubukene, twugarijwe n'inzara. Dusaba rero bazagomba guterereza si itegeko barashyize urutonde rw'abasenededesitede nibatoza abasenededesitede abandi babareke. Uruganda rwa RPA rwarondeye kuri telefone musitanteri wa komine ya Burambi Marie Fabiola Ndayizeye kugira agire ico atubwiye kuri ivyo biriko bibera muri komine arongoye, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Mwomenye ko itegeko rigenga imigambwe mu Burundi ritomora ko inkomoko y'uburyo imigambwe ikoresha ari intererano z'abanywanyi bawo, amahera akomoka mu bikorwa witunganiriza, imfashanyo ya leta ihabwa imigambwe hamwe n'ingabire be n'ibisigi. RPA Tutandukira ubunaha yavugwa mu ntwari bereye aha abasirikare b'u Burundi bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia mu mugambi ATMIS ngo bari bakwiye kumenya ko ababarungitse batabanezwe gutyo bakigiza inzira bocamwo zo gusaba gukomorerwa ubushiruka bute bwabo baheraniwe. Bivugwa n'umwe mu ntwazangabo z'u Burundi korera mu biro bikuru vya gisirikare ari menyesha kwizo kwitwaza ko ayo mafaranga atayahari ari kinyoma cambaye ubusa. Tumukurikire. Nukweli ababaje ko ni gihugu gitwagwa umusirikare atyamara amezi 9, 8, 10 canke amezi 5 ari hanze y'igihugu canke yaravuye atarahembwa amahera. Birateye isoni. Nukuri kose tubiratekabira naco muri Somalia n'aba bamushana mu Burundi kwagizwe n'ibatazi bamaze mu Burundi. Nizo bitanu ziri nibase kwigwa barabahenda barafite nyene bo kwishuda amafaranga mu kayaronka mugabo nizane fama tubura tuti igihugu cyo kitwagwa kintu bana cyane cekeka hamari n'ingorane nakoresha byose baronda n'izanye amahera bayabahe kuko arahari. Ikindi cyo gitangaza hamwe ko bya gisirikare abajaje kwakira abasirikare nyene bava hanze y'igihugu bashobora gashindeke kubakira sawa mugabo kwagira amafaranga nyene bazo yaronka ntibavuga. Hariho muri Jewiti ari mu bigo bya gisirikare nyene iyo amafaranga message yabonetse yuko amafaranga agiraje n'aneza agiraje inama zisabwa gukorakorana hageze kuvunja zirakorakorana mugabo no munsi n'izikorakorana kugira ngo zishubize abasirikare bari muri Somalia n'abagenzi babo bamaze kuva bari ngaha. Yateye isoni ni kwa gutwara umuntu utamukunda bantirunze kubutinyana naho basabye umukuru w'igihugu ko yo batabara akabishubiza udufaranga. No mu bigo bya gisirikare baba bafisemo uruhara rwo gukora igishoboka cyose nkuko babivuze bafite guserukira nashije kubuserukira muri abasirikare bishuba amahera. Muri ico gisata nyene kuri no wa mbere abasirikare b'abarundi bagizwe n'ibatayo zine bahawe agashiruka bute bayaronse mu mafaranga y'abanyamerika. Ivyo leta y'u Burundi kaba yabikoze mu ntumbero yo kubatera intege ngo kuko intambara bariko baritegurira itoroshe na gato. Nubwo biruko vyateye icuka kibi mu gisirikare kuko batanguye kubazanya aho ako gashiruka bute katurutse muri ano matariki n'impamvu batahora baronka akangana nako bahawe uyu munsi bakabona ko harimo ubusuma bukabije. Hido na Onezime dushimagize. Abo basirikare barungitswe muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo gufasha leta y'ico gihugu kurwanya umuhari M23 abahejeje kuronswa agashiruka bute nawo muri batayo zine
arizo batayo ya 5 ya 6 y'indwi na batayo y'8. Umusirikare muto mu bita homme de troupe yatora amadolari 50, igisongerezi abo bita abasuzi officier agatora 60, hamwe rero n'amadolari 100 ku ntwazangabo. Amakuru RP yahabwa na bamwe muri abo basirikare avuga ko kuva barungitse muri ico gihugu batari bigere baronswa agashiruka bute mu mafaranga y'agaciro, kuko umusirikare mutoya yaharonka 70,000 by'amafaranga y'amarundi, ayo bangana n'amadolari 15. Ni mu gihe igisongerezi yaharonka 100,000, nayo intwazangabo akaronka 150 by'amafaranga y'amarundi. Naho biruko ako gashiruka bute katumye haduka icuka kibi mu basirikare, kuko baciye batangura kwidoga babazanya iyo ayo mafaranga avuye muri ano matariki n'igituma batahora bayaronka, bakabona ko iyo ntambara bagiye gusukwamwo eriko ikorerwamo ubusuma bukabije. Amakuru dukura mu gisirikare yemeza ko agashiruka bute leta y'u Burundi yagatanze kugira ngo itere intege abo basirikare bari mu rugamba rutoroshe ngo kandi rugiye kubandanya. Ni mu gihe bamwe muri bo bafashwe mpiri n'umuhari M23, abatari bake bahasiga ubuzima, mbere n'imwe mu miryango yabo ikaba atamakuru akwiraronka ku bayo bapfuye, kuko leta y'u Burundi idashaka kwemanga ku mugaragaro kiri kigwana n'umuhari M23. Ikindi twabamenyesha nuko habayeho kugomborana kw'abo basirikare, aho bari bamaze iminsi bahanganye n'uwo muhari mu ntara ya Kivu y'Uburaruko, barungitswe mu ntara ya Kivu y'Ubumanuko, ariko abenshi barimo n'abashasha mu gisirikare c'u Burundi akaba aribo barungitswe guhangana n'uwo muhari M23 mu bice vyegereye igisagara ca Goma mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Mu gisata c'indero naho abanyeshuri barangije kw'ishure kaminuza ryigenga ryigisha ibijanye n'amagara y'abantu, Institut Universitaire des Sciences de la Santé et du Développement Communautaire, IUSSDC mu mfunyafunyo y'igifaransa, riri muri quartier Mutanga Nord, basaba barongoye iryo shure kubaronsa impamyabushobozi zabo kuko haciye igihe kinini bagisaba amaso agahera mu nzira. Bamwe muri abo banyeshure bamenyesha ko haciye imyaka 3 bararangije amashure kuri iyo kaminuza, yamara bakaba batararonswa izo mpamyabushobozi bakoreye mu gihe atana kimwe banaheraniye iyo kaminuza. Ivyo rero ngo bikaba biriko bibateza ibibazo bitari bike, kuko uretse ko badaheza ngo baje gusaba akazi nk'abandi n'abakeneye kuja kubandaniriza amashuri yabo mu bihugu vyo hanze ntibiheza ngo bibashobokere. Kurikire umwe muri abo banyeshure bahereje kuri iyo kaminuza yaganiriye na RPA. Twebwe twize kuri Institut Universitaire des Sciences de la Santé et du Développement Communautaire iri ku Mutanga Nord. Twebwe dufise ikibazo tumaranye imyaka myinshi, tumaze imyaka 3 irenga duhejeje kuri iryo shuri, ariko ikibazo dufise ikibazo diplome zacu n'ubu ntiziraboneka. Muri 2022 baragize ceremony baratanga amadiplome, ico gihe babaha izo diplome kugira barabe amakosa yo bariko, hama izo diplome uwo munsi nyene baca bazisubiza. Bigeze ngaho baca batubwira ko inyuma y'iminsi itarambiranye bazoca baduha amadiplome, ariko amasinyatire yose yo muri ministeri. Twararindiriye batubwira ko n'imiburiburi inyuma y'amezi 2 izo diplome tuzaba tuzirose. Inyuma yaho gato baca bavuga ngo umunyeshuri ngakeneye ngo kudepoza ngahanaka unagende ngatore iyo diplome, ngagende ngayigirishe amakonformite hama ngashobore kuzara depoza. Twebwe rero tutari mu gihugu biba bigoye, izo conformite mu kindi gihugu ntibazemera. Rero ikibazo dufise niki? Dufise ikibazo yuko atakintu na kimwe cerekana ko twize dufise. Nta kintu na kimwe kituranga ko twize dufise turi mu kindi gihugu. Ku bari ngaho mu gihugu birashoboka ko bobo baradepoza attestation de réussite, igihugu kirayemera. Ayo makonformite ya diplome igihugu kirayemera, ariko twebwe turi inyuma y'igihugu nta kintu na kimwe kituranga ko twize dufise. Ubushaka gukurikirana ishuri y'inyuma y'igihugu ntibishoboka, kuko bagusaba zana diplome muri master, baguha uruhusha rwo gutangura, ntibishoboka udafite iyo diplome. Rero ikibazo gihari ubajije ku ishuri, abayobozi abatwara assistante umubajije akubwira inyuma ngo y'amezi 2 nguzoborose diplome. Ayo mezi 2 agahera wongera kumubaza akaguha iyindi sango, n'ubundi iyo sango yashika ikarangira nyinaguma guhenduka guhenda. Ubu rero aho tugeze urandika ukabwira ati none bimeze gute, diplome bimeze gute, no kwishura aho tugeze ntibakwishura. Nta nyishu nimwe, nta muco n'umwe baguha werekanye n'ukuntu bashobora guha diplome. Twebwe nta deni nimwe tufite ishuri, nta deni nimwe ishuri gishize umunyeshuri.
rero ku bw'ibyo twumva ku yandi ma universite diplome zaratanzwe. Mu bijanye n'imibano naho ukwezi kugiye kurumana abanyagihugu bo mu makarti atandukanye ya zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura atamuyaga nkuba bafise iyo nonekara rya bimwe mu bikoresho bituma umuyaga nkuba ushika mu mihana y'abanyagihugu nivyo zoba bituma bamaze ico gihe cose mu kizime ivyo navyo bikaba bimaze kubateza uruhombo rutari ruke. Ni nkuru tubaza Emile Nibasumba. Inyuma y'ukwezi kurenga atamuyaga nkuba bafise abanyagihugu bo mu bice bitandukanye byo mu makartier ya zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura ntibazi igihe ico kibazo kizoteba kigatorerwa inyishu. Abo banyagihugu bamenyesha ko niyo umuyaga nkuba bishitse ukaboneka uza nabi ku buryo wica ibikoresho byo mu nzu. Twebwe hano mu Ngagara turiko turataka dutakamba turamaze ukwezi kurenga bamwe batabona n'akazi bafata itara ryaka, abandi nabo bayaronse bayaronka nabi hagiye kumurangaza akarabagiza kujya ko muri mbwacu kamenya ni jedo rimwe yakacika naho nuko kurabagiza niko konona n'ibintu. Abo banyagihugu bo muri zone Ngagara bavuga ko iyo babajije abakozi ba Regideso baba barungitswe gukosora ivyuwo muyaga nkuba babishura ko ikibazo kizoronka inyishu ari uko bahinduye insinga zose z'umuyaga nkuba zica mu kuzimu. Ubwo tukabona abantu bagumanyuragiranwa bo muri Regideso wabishura abategetsi baduhaye baraguha inyishu ahubwo iguca umugongo kandi bakubwira ko atabi tuzofata kuronka badahindura insinga zose. Iyi mwibuke ibi bibondo bitegerezwa kugenda binigorera uniforme byo kwishuri. Mwibuke abo batama bagwaye za diabete bateza kubika imiti yabo ahantu hakanye. Mwibuke abo bantu bacuruza amata. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Regideso kugira ngo tumenye icyo abivuga ko. Ni inkuru tuzobandanya. RPA Nena yabwiye mu ncamake y'ano makuru kuwa 20 Munyonyi ku mwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahari w'abana kubwishiramwe mpuzamakungu gita abana ku isi UNICEF. Uwo munsi uhakaryo kadasanzwe umwe wese ko gukangurira abantu kubijanye n'agateka k'abana kwamamaza no gusigura agateka kabo hamwe no guhindura uwo munsi ukabo gushira mu ngiro ibikorwa bijanye n'agateka k'abana ahariho hose ku isi. Uyu mwaka rero uyu munsi ukaba wahimbajwe ku civugo kigira kiti nduguriye twamugina umwana wese ahabwe uburenganzira bwiwe bwose. Uyu munsi rero uhimbajwe mu Burundi uburenganzira bw'abana bugihonyangwa cane. Akarorero n'akabana bo mu miryango yahungutse iva mu gihugu kibanyi ca Kongo yashikiye muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Abo bana bamaze amezi arenga 2 barara mu gahinga birirwa barasegerereza kubera ko leta yabatse imfashanyo bari bahawe n'ishiramwe hase ngo bashobore kubaho hamwe no gusubira mu ishuri. Ni inkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Nayo nk'abana imbehira dukubita harimo ibureri n'ibiratuja ikadufisha. Abo n'abavyeyi bavuga bibagowe hamwe n'abana babo aho bari munsi y'ibiti byo ku mutumba wa Mukashi muri zone Gasenyi ya komine Buganda bitumwe no kubura aho bakika umusaya kuko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martin Teretse yategetse ko bakwimfashanyo bari bahawe n'ishiramwe HCR yari kubafasha kubaho igihe bari bahungutse mu kwezi kw'icenda uyu mwaka bavuye mu gihugu kibanyi ca Kongo. Hambavuye kugira migwana n'indwara zitandukanye nka malaria hamwe n'iterwa ryo kubura ico bafungura hamwe no kutaronka amazi meza. Abana barenga 100 b'iyo miryango iri mu kangaratete ntibagira ubafasha ngo baje kw'ishuri nk'abandi bana. Kijya kibe badukoreye bakatwaka ibyacu tukabura iyo tuva n'iyo tujya. Nta mwana n'umwe ajya kw'ishure kubera ajyana ikayayivane agenda atariye agenda atambaye. Abo bavyeyi bakabazwa no kubona abana babo birirwa barasegerereza mu mabarabara ngo baronke ico barya ibizohava bakwegera mu ngeso mbi canke bakagirwa nabi. Uko kutiga abana bacu baguma bayerera nico kibazo twebwe dufise cyane. Nicero mwodubanza mukadufasha naye handi ho turafise agahinda kwabo bana b'abakobwa turungika guseka kwirirwa barayerera mu ibarabara ejo barashobora gutwara inda. Mu gihe atamutegetsi arabashikako ngo abakure muri ubwo buzima bubi barimwo abaranira agateka kazi na muntu muri rusangi basaba leta ko yokwikubita agashi ikabagarukirako kuko bisa nuko yabataye iribagirako nabo ari abana b'igihugu bakeneye kubaho mu iteka n'itekane kandi kubwo gwaruka ari bwo Burundi bw'ejo. Arakoze Eric Niyonzima. Heka no mu makambi y'impunzi agateka k'abana nikubahirijwe nk'uko vyategerezwa nko mu ikambi y'Inyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania hari vyankenerwa abana batakironswa mu bisata vy'indero we n'amagara y'abantu nko kwivuza. Umwe mu mpunzi aravyigana.
nivyo uyu munsi ni umunsi wahariwe umwana ariko rero nko mu makambi y'impunzi hoho sinzi ko ari kubera ko turi impunzi nyene navuga ko ku ruhande rw'abana ntivyifashe neza kubera notanga akarorero n'uburorero bwinshi urabona nk'abanyeshure ca mbere basa n'abataye icizere co gukora ca kibazo ca negita nta cizere bagifise imyaka iriko iraba 3 kabiri ku ruhande rw'ubuvuzi mu vy'ukuri iri shirahamwe MPI ryagerageza kweri mugabo hariho n'ibituo bitandukanye vyahagaritse gukora aho rero usanga nk'indwara ya malariya ari nayo iri hejuru cyane bivanye n'ivyo rero ivyo bituo kubera ko vyugawe indwara zica ziba nyinshi twasaba rero ko ivyo bituo vyugawe ivyo bibanza bahora bakoreramwo ubu nk'ibibanza bishika 3 vyarugawe ubwo rero twagomba dutera akamo ngaha Nyarugusu ko bosubira kwigera bakazugurura kugira ngo abana bavugwe mu buryo bwiza nayo ubundi igituo gisigaye gikora ni igituo c'ibitaro ijana conyene mu nkambi yose urumva turahangayitse cane wa mwana rero ntakirose uburenganzira bukwiye bwo kuvugwa ku ruhande rw'ifungurwa twayivuze ifungurwa n'ivy'ukuri ifungurwa baraduhindura ivyo navyo turabishima ariko kandi uravye neza ni ukuvuga ifungurwa baduha zitumaza indwi zibiri nkumbure n'imisi kandi vyandikiwe ko ari ukwezi aho naho rero ca wumva ko wa mwana iyo minsi isigaye ijya kurangiza ukwezi hafi indwi zibiri nyene urumva wa mwana aba ariko arayagura. Ku ruhande rw'abavyeyi naho nyene haracari hagahaze kuko hari ivyo badashobora kuronsa abana babo kandi vyari mu vyo bafitiye uburenganzira bitumwe n'ubukene nk'uko uyu muvyeyi yahungiye aho mw'ikambi y'Inyarugusu abimenyesha. Ku burezi bw'abana abavyeyi mu by'ukuri baragerageza uko bashoboye kugira ngo barabe ko abana baronka uburenganzira bwabo mu byo bategerezwa kuronka ariko rero bivanye n'ubukene abavyeyi barimwo hari igihe usanga nabo hageze igihe bakananirwa nk'akarorero nk'umwana ashobora kuva ku ishure akavuga ati mama agahuzu katabutse cyangwa ndakeneye kwimosha banyirukanye ku mushatsi ugaca usanga wa muvyeyi arananiwe ukuntu ashobora kumutunganiriza bityo rero wa mwana aca abona yuko umuvyeyi wiwe adashoboye mugabo nawe atari we nko kuronka agahuzu biragorana cyane kandi nta gahuzu bakiduha mu makambi y'impunzi navuga ko impunzi ziherutse gutangura haraheze igihe kirekire cyane nawe nta muntu adakunda umwana haba kubahimiriza ngo baje ku mashure barabahimiriza mu by'ukuri ntawe ushima kubona umwana wiwe yirirwa ariyerereza. Eka no mw'ikambi y'Inakivale iri mu gihugu ca Uganda niko kuko ubu abana batari bake bakaba birirwa barakwira imirambi barondera ikibabeshaho ari naco gituma abavyeyi bahahungiye basaba abajejwe ibibazo vy'impunzi gukorana n'abajejwe agateka k'abana kugira ngo babashe gukemura bimwe mu bibazo bihanze ubwo gwaruka. Twumviriza umwe mu bavyeyi bo muri iyo kambi yaganiriye na RP. Ikambi ya Nakivale irimwo abana benshi cane abana bava mu bihugu bitandukanye kuko musanzwe muzi ko ikambi ya Nakivale ari kambi nini. Aha rero abana mu ikambi ya Nakivale muri rusangi ntabwo babaye mu buzima bwiza bari mu buzima butoroshe kubera mikoro make y'abavyeyi abana ntibaronka vyangombwa bategezwa kuronka kandi avuga nko gufungura neza kwiga ariko igitobwoba cane nuko abana benshi mu makati atandukanye nka New Congo, Somalia, Ethiopia abana benshi basegereza bigaragaza kandi ivyo bishobora kubagira ko ingaruka mbi nyinshi birabica mu mutwe igihe ataco kugwa ivyo bizobagira ko ingaruka mbi mu buzima bwabo bwa misi yose kandi ari bukazoza kejo. Rero twasaba ababijejwe twasaba abarongoye ikambi ya Nakivale ko bokorana n'amashirahamwe atandukanye kugira ngo bagarukire ko abo bana bakuri mw'ibarabara kugira barabe ku buzima bw'umwana mw'ikambi ya Nakivale bwo kwisununura kuko ariko kazoza kejo.
nshuti namwe bakunzi ba RPA niyo ngama makuru twari twabateguriye aciye agarukira mwakoze mwebwe mwese mwari muteze yompi bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda bamfashije kuyatororokanya ntibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi bashikira atagatosi Josene Muzeneza nayo ndabashikiriza ndabike bantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha